Atebeje ndumva ko moto cini mumfashe tubashimira Imana n'abaririmbyi ku mwanya mwiza bose badufashije kuturongora gitondo. Ndashaka kongera ko ibintu bike kuri madame ahejeje kuvuga ko bijaye n'umusomyi wa Bibiliya nuko iki gitabo yavuze ku batavyumvise kumbure neza, ariko ni kimwe mu bintu bifasha umuntu kuronka imirongo asoma. Ndibuka ko hariho ibitabo byo muri Bibiliya kuva kera wasanga bitaryoha gusoma, ugasanga ari igitabo c'abarewi, usanga ari igitabo uravyumva cyane cyane igitabo c'abarewi nibaza ko kiri mu bitabo bitaba biryoshe cyane muri Bibiliya, kiretse umuntu nyene akunda kwiga, akunda gutahura canke yamaze gutahura neza isezerano ry'Imana akakigarukamwo. Ariko iciza nuko uwo musomyi ubafasha ku munsi gusoma, ari mu gitondo canke ari ku mugoroba nka famiye. Birafasha kuko uza kwisanga iyo myaka yavuze iheze Bibiliya yose waraheje kuyisoma. Non seulement ivyo ukuntu bacagura imirongo isomwa biragufasha utabizi gusanga ari isezerano rya kera, ari isezerano rishasha, hari ukuntu bigenda bimera, uburyo bitondetswe n'uburyo bikurikirwa, bigufasha kwigana Bibiliya. Ugasanga muri izo nsobanuro zito batanga uratahura doctrine cyangwa ugatahura inyigisho ya Bibiliya yemewe nziza y'ukuri bifatiye kuri ico gitabo kibarongora. Murambona mu statut y'abantu bamwe ngaha muri eglise ndamukunda kubona ko ari abantu usanga bafise ibyo no kwita ama meditation cyangwa ama parole du jour, usanga hari ijambo wamedisemo mu gatondo niki. Rero mu ntango zawe za mbere no mu gihe cawe kiri imbere, be nico kirabafasha kugira ibihe bimwe byo gusenga no kweshanja kuri ayo makomantere. Ugasanga mwese nka famiye murafise urutonde rwiza kandi rukabafasha muri ico gihe kuba mwarahejeje gusoma Bibiliya. Rero birahari mu Gifaransa bikaba mu Kirundi, kenshi bakunda gukoresha terme ivuga ngo umusomyi wa Bibiliya canke le lecteur de la Bible. Rero muraza kubisanga hanze, ariko kandi nkuko musanzwe mubizi mu bintu bito vya misi yose niho hantu dufashirizwa. Kandi uza gusanga nkuko tuba turi mu ntango y'umwaka, kenshi ico gitabo bagisohora umwaka ugitangura kikagenda kiguha iyo misi yose gushikaho umwaka uzoherera. Rero nkuko usanzwe ufise ivyemezo wafashe muri uno mwaka mu ntango z'umwaka, ivyo ushaka gushika ko mu kugendana n'Imana, ayo yose uti canke n'ibikoresho bigufasha muri ya myanya yawe yo kubana n'Imana. Nubwo atari byo byonyene bigufasha, hari abasanzwe bafise ukundi kuntu bitegura canke ukuntu bamaze kumenyera, ariko kandi birafasha cane kuri umuntu wese aba agomba no kumenya ingene agomba gusoma Bibiliya canke agomba kuronka ivyiyumviro vy'urufatiro muri iki gitabo kininiya cane. Yesu ashimwe cane, haleluya. Rero ivyo bishobora kugufasha bikakurongora mu misi yawe y'amasengesho muri ntango y'umwaka. Imana iguhezagire, haleluya. Imana ibahezagire kuri ico gikorwa bakora. Twese tukiri bato mu gakiza twarakoresheje umusomyi wa Bibiliya, ni igitabo cadufashije kumenya no kugira gute gusobanukirwa ibintu vyugaye vyo muri Bibiliya. Namwe kizobafasha, kirahari, kizohaguma muri ino ndwi, ariko ushoboye kukigura uno munsi vyoba ari vyiza, kuko ni vyiza ko uburyo bwawe bushira muri ivyo bintu bigufasha kumenya Imana, gukura mu Mana no gutahura ibigufasha gutambuka muri Kristo Yesu. Bona sifuye sana, haleluya. Mu minsi yahera nabonye mu ndwi iheze hariho message nigishije mu mwaka uheze, ndibaza ni yo hagati mu mwaka uheze, hama mbona muri communication bayisubije muri groupe yacu ya WhatsApp, ni yari message ivuga amasaha yawe 28 uyakoresha gute.
ni gutyo amasaha yawe 20 yakoresha gute ni message twari twarize ko kenshi ndibagira amatitre y'ama message murazi ko ari mwe muhora mumfasha no kuyakompoza ariko iyo yoyo nacenda yibuka icivuga kuko urumva ko bivuga ku masaha 20 y'umuntu ukuntu ayakoresha rero mbona barayigarukanye kuko ari message abantu benshi basavye mbona biranditswe ati message ko yasabwa abantu benshi turayisubijemo none umunsi nabonye mu gatondo ko ari yo yatanzwe kuba risanzwe bari muri groupe ya Life Center ya WhatsApp marayibonye ariko rero aho naje kubona ko message yavuga ku bintu bikomeye n'amatelefone naronse iyi somene y'abantu bataba hano mu gihugu amahandevu nasabwe muri indwi bifatiye kuri iyo message ariko ndazi ko iyo message hanini yavuga ku bintu bijanye ahanini n'ingene twiyokupa canke ingene tujeha umunsi wacu kuko mu vy'impwemu titwararitse kubitunganiriza mu masaha 28 ugacika umuntu wo kubihe vy'amezi uza gusanga imisi yarakujanye kandi waratakaje igihe cawe cyo kubakwa no gukuzwa n'Imana rero mbonye feedback canke nkabona reaction kuko kenshi yo umuntu abonye reaction za message rimubona importance canke impact message baragize mu buzima bw'abantu nza kubona yuko vy'ukuri turacafise ikibazo gikomeye turacakeneye nk'abantu b'Imana kwiga gufatira ibyo dukorera ubuzima bwacu bw'impwemu mu kiringo gitoya hari igihe usanga abantu mu mpera z'umwaka dufata ama decision ndakunda kubona abantu benshi muri janvier abari n'ukwezi mpura n'abantu benshi ari abashaka gusengerwa ari abafise ibyo bagomba kubohoka wamusanga abantu mu kwezi kwa mbere bafise ingingo nyinshi ama resolution menshi ama decision mashasha bagomba gufata kubijanye n'ingene bagomba kugira umwaka mwiza wo kugendana n'Imana ariko naje gusanga si ivyo gusa kenshi mu ntango y'umwaka abantu bafata ama decision menshi ariko ngenda kubwire ngo ingingo zose ufata mu ntango z'umwaka ntaco zishobora kukumarira udafise ikintu uzikoreye kiri pratique Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe urashobora gufata ingingo nziza ariko zigapfira mu kungene ukoresha umwanya wawe kugira ngo za ngingo nziza zishobore gushigwa mu ngiro rero ndagomba kubankuhaja no kubibutsa yuko ingingo iyo ari yo yose nziza ufata ku buzima bwawe ugomba kuyizirikira ko ingingo pratique canke ibifatika biherekeza ya ngingo kugira ngo umwaka uje kurangira muri December ntuzobe uri kurahogreta ibintu bitabaye ariko umwaka uzoze kurangira uvuga uti nukuri ndashobora kwievaluate nkaraba ingene umwaka wanje wagenze narateye intambwe narakuze narashitse kuri ca kindi n'ayahandi ho ukubita urugohe ukabona umwaka uraheze bakubita urundi rugohe bakakubwira ngo umwana yavutse twasenge ngaha dimanche ngo akwije 10 nta kintu cirukanka nk'imyaka kandi uko yirukanka niko ushobora gusanga barayitakarijemwo kuko ata decision wafashe ziri pratique rero ndagomba kubibutsa ngo be nibi vyose n'ibyo bikoresho duhejeje kubwirwa byose bifeza partie y'ibintu bidufasha kwiyankadra canke kwiherekeza na wa muntu abagikizwa na wa muntu ataramenya vyinshi cane be n'ivyo bikoresho biri mu bintu biguha kugira intambuko za mbere ukiri kurafashwa ukiri kurarondera uravyumva ariko kandi bikagufasha mu buryo buri systematique kwiga no gukura mu vy'Imana nico gituma ashaka kubankuhaja kutanegrija ikintu cyose gisa no gushira ama decision pratique yakompanya ama resolution spirituelle mu mwarafashe mu buzima bwanyu Bwana sifiwe sana haleluya Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane nizere rero ko mwagize indwi nziza kandi ko mwese impwemu yera yabarongoye kuba hano hantu mufise ico mwiteze ijambo ry'Imana rivuga ngo tubayeho mu buzima bwo kugira ico twiteze tubayeho dufise ico twiteze kubona kiva ku Mana gikoreka mu buzima bwacu ndashaka gushimira Imana igitondo ciza iduhaye cyo kuyihimbaza cyo kuyitazira ijambo ngomba kuvuga kuno munsi rirafise ahantu risa n'ibimpejeje kuvuga ubwa mbere nico gituma nibaza ko uyu munsi hari ico Imana ikiravugana n'ubuzima bwacu ndashaka gutangurira gusoma mu gitabo
ca Matayo gice c'indwi ku murongo wa 16 gushika ku murongo wa 20. Matayo igice c'indwi ku murongo wa 16 gushika ku murongo wa 20. Aravuga ngo muzobamenyera ku byo bama. Mbega hari uwo kwamura inzabibu ku munyinya canke insukoni ku bitovu. Nuko igiti ciza cose cama ivyiza, ariko igiti kibi cama ibibi. Igiti ciza ntigishobora kwama ibibi, kandi igiti kibi ntigishobora kwama ivyiza. Igiti cose kitama ivyiza kiracibwa kigatagwa mu muriro. Nuko muzobamenyera ku byo bama. Aha Yesu yariko avugana n'abantu nkuko yagiye avugana n'abantu mu bihe bitandukanye, mu bihe vyiwe vy'ukubaho, avuga ijambo rya data, avuga ubutumwa bwiza yaje kuvuga, atangura kuvuga ku bijanye n'igiti n'ivyo kigomba kwama, yevoliwa canke avugisha ubuzima bw'abantu abugereranya n'igiti, abugereranya na karite canke n'ubwiza bw'ivyamwa. Ariko kandi avuga ikintu gikomeye gishobora kuba inyigisho ku buzima bwacu, ko Yesu yakoresha ibintu abantu bazi bumva kugira ngo bakomunike canke ababwire ubutumwa bwiza, ababwire principe z'ubwami bw'Imana. Ariko kandi yerekana ikintu gikomeye ku bijanye n'ivyamwa, ku bijanye n'ibiti ico bigomba kwama. Aravuga ati igiti kimwe ntico kwama ibitandukanye na karite y'imbuto. Ni nkuko yovuga yakoresheje amajambo y'ibiti bitama hano hantu, ariko yaravuze ngo mu majambo mushobora kumva ngaho i Bujumbura ati igiti c'umucungwe ntigishobora kwama imyembe. Ariko Yesu agenda yerekana yuko ubwiza canke akaranga k'imbuto n'uburyohe bw'ivyamwa vyose bihagaze mu bwiza bw'imbuto. Bwa mbere na mbere, ico igiti cama kigomba kuba gifise isano n'imbuto yatewe. Umwembe ntushobora kuwutera ngo hakure indimu. Ico ni kimwe yashaka kuvuga, ariko ashaka kwerekana yuko mu bisanzwe igiti cose kiba fidele. Igiti cose ntigitakaza intumbero. Iyo hageze ko kigira ivyamwa, kigomba kugira ivyamwa biri fidele à la semence. Ibi agomba kwigisha ubuzima bw'abamukurikira n'abitwa ko abico gihe bakurikira ubutumwa bwiza. Agomba kubereka yuko bidashoboka yuko ivyamwa bashobora kuba bariko baramico gihe vyari guseruka canke vyaza mu buzima bwabo atari vyiza, kandi bahovandika yuko imbuto igize ubuzima bwabo yari imbuto y'ubwami bw'Imana. Yesu akagomba kubereka yuko hariho gasorobo canke hari kitagendeka neza, kuko nta kuntu imbuto yoshobora kuba ari nziza akaba ari ya data, ariko ivyamwa bigenda vyamwa bikaba ivyamwa bibi bitagira ubwiza buhopresenta convenablement canke fidèlement, bihopresenta karite y'imbuto yatewe. Nuko yevoriwa avuga no majambo, aravuga ngo nuko muzobamenyera ku vyo bama. Ibi ni bintu bigaruka kwinterpera canke kutwibutsa uno musi muri kino gitondo aho twakira ijambo ry'Imana, muri uru rugendo turimo, muri ubu bwami bw'Imana twinjiyemwo, muri ubu bwami bw'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo dufise imbuto y'Imana muri twebwe. Kristo yaje muri twebwe nk'imbuto, kandi iyo mbuto imaze kwinjira mu buzima bwacu igatunganya impwemu zacu, hama igatangura influencer imishaha yacu. Buhoro buhoro muri uru rugendo turimo, jewe na wewe umwe wese arafise ahageze, ariko ndagomba ndabibutse ko muri kino gitondo yuko hari ahantu Imana iriko iratwara ubuzima bwacu, hari urugendo turimo, hari ivyo Imana iriko irashishikara akora mu buzima bwacu, kandi ivyo Imana iriko irashishikara akora mu buzima bwacu bigaragarira mu vyamwa tugenda turama. Uno munsi dufise defi ikomeye mu ishengero rya kino gihe, kuko ushobora kubona abantu bahovandika canke bashingira intahe ukwizera, bavuga ko bakurikira Imana,
baboneka ko bakurikira Imana mu bikorwa byabo, yaba ari ugutonda mu rushengero, yaba ari kuba bafise culture chrétienne muri habitude zabo, yaba ari abatangura basenga imbere yo kuryama, nimba ari abatangura basenga imbere yo gufungura. Hari igihe ushobora kubona umuntu muri pratique ziwe ukabona yuko vy'ukuri yapartena ku mubiri wa Kristo, aboneka ko ari umuntu ari mu bwami bw'Imana. Ariko bagenda uraba buhoro buhoro mu buzima bwacu, uko igihe kigenda ukabona abantu bamwe uko imyaka igenda bakurikira Kristo barushiriza kugira ivyamwa bihopresenta imbuto yatewe mu buzima bwabo, ariko abandi bantu ukabaraba ukabura ivyamwa mu buzima bwabo. Bantu b'Imana, sinzi ikintu caroze ishengero muri no myaka y'iherezo, kandi arico kintu gituma ubuzima bwacu butaryoha. Ikintu caje gukengera ivyamwa vy'ubuzima bwacu duhora twama. Haraje formule n'amaforme menshi y'amateori atuma abantu bibaza yuko umuntu arashobora kuba akijijwe ariko ubuzima bwiwe ntibugende buhingurwa, ubuzima bwiwe ntibutera imbere mu bijanye n'ingene ahingurwa akarushiriza gusa na Kristo. Mwibuke yuko umuhamagaro amashengero yose mu isi yexista, peu importe ibidutandukanya mu buryo tugaragaza Kristo, ibintu amashengero yose mu isi abizera Kristo duhuriyeko dufise umuhamagaro umwe, umuhamagaro uri commun kubizera bose Kristo. Ni umuhamagaro uvuga ngo tubayeho kugira ngo twerekane ishimwe rya Kristo mu buzima bwacu. Iki kiraduhuza twese, ubuzima bwacu bugomba kwerekana Kristo. Abantu batubonye bagomba kurushiriza kubona Imana mu buzima bwacu. Imana itaboneka abantu bagomba kuyibona mu buzima bwacu. Uburyo bayibona si kubera ingene tubivuga cyane, ariko uburyo babibona ni ivyamwa bigaragara mu buzima bwacu. Abantu baza kutwamura ko bakavuga ngo vy'ukuri aba bantu barahuye n'Imana, ndagomba iyo Mana mu buzima bwanje. Rero uko navansa mu myaka yo kujana na Yesu, ngomba kubera amaso icyo Imana iriko irakora mu buzima bwanje, no kumenya ngo mbega hari ivyamwa vya Kristo biriko biragwira mu buzima bwanje, mbega ivyamwa ubuzima bwanje butanga muri relation mfitaniye n'abantu, ivyamwa ubuzima bwanje butanga mu nyifato zanje, mu kuntu mbayeho, ivyamwa ubuzima bwanje bugaragaza mu muryango wanje, muri environnement yanje, mbega ivyamwa ubuzima bwanje bumanifesta birakorresponda n'ubwami bw'Imana nitirirwamo. Ico rero ni igikorwa Imana ikora mu buzima bwacu, kuko ari iteramira ijya mbuto iri mu buzima bwacu, niyivomerera, niyikuza. Ariko Imana ntibikora idufatira ku gakanu, ariko Imana avec notre permission, uko twumvira, uko twiyugururira igikorwa ca Mpwemu Yera, Mpwemu Yera ashishikara guproduiza, ashishikara kugaragaza no kuzana ivyo vyamwa vya Kristo mu buzima bwacu. Ugomba kumbwira benefice canke inyungu zo kubana na Kristo ziri mu buzima bwawe nizihe? Inyungu zo kujana na Kristo ni ivyamwa vy'ubwami bw'Imana biboneka mu buzima bwawe. Iki rero n'urugendo rwa misi yose ntagomba kwibagira, kandi sinkengera aho uteye uno munsi, sinkengera aho ugeze. Aho ugeze ni heza kuko haratandukanye n'aho uvuye, ariko ndaje kukwibutsa muri kino gitondo ngo urugendo rwawe rwo kujana n'Imana ni urugendo rwo gukogwa n'Imana, kugira ngo urushirize kuba uwusosa, uwuryoshe, uwugaragaza ubwami canke les vertus du royaume de Dieu. Uravyumva, ivy'ubwiza bw'Imana bigomba kurushiriza kugwira mu buzima bwacu. Ibi Paulo yarabivuze, abivuga muri passage imwe mu mapassage ya mbere akomeye yo muri Nouveau Testament, mu Bagalatiya igice ca 5 guhera ku murongo wa 22 n'umurongo wa 23. Paulo muri iyi mirongo ibiri avuga ibintu bikomeye. Paulo wewe atwereka ikindi kintu gitandukanye nico aba bantu b'abafarisayo bari babayemo, kuko usomye mu gice c'indwi Yesu akondana ubujyajya. Kuko Yesu igihe yaza agasanga abantu b'abafarisayo, ikintu yabahora nuko barigirisha ivy'Imana bakabiproduiza mu nyifato yo hanze, ariko Yesu abaravye agasanga ntibiri produit à l'intérieur. Kuko umwana w'umuntu arashobora kwiga inyifato nziza y'ingene yifata mu bintu,
ariko inyifato nerekana hanze ikaba itandukanye n'ico Imana iriko irakora cakwera ico mu buzima bwanje. Ndashobora kugira indero nziza nkamenya uko nifata mu bintu, nkagaragaza ivyama vyiza mu buzima bwanje, ariko ugasanga ivyo vyama ndiko ndabamira biva mu ndero nziza nahawe yo kumenya ukuntu nifata bivanye n'imico mvamwo, ariko bikaba bitari produit y'igikorwa camwemera mu buzima bwanje. Rero kenshi Yesu avuga ntiyigera aha agaciro ivyama vyiza biboneka ariko bitakozwe n'Imana, ariko bikozwe n'abantu bazi kumenya uko bifata neza, bakavuga neza, bakavuga ngo ujya muntu n'umushinga ntahe ngo avuga aciye bugufi. Ariko kandi umuntu arashobora kugira formule muri langage no muri comportement extérieur, ariko mu mutima aboshwe na za ngeso zose aparvena gukasha no kunyegeza ntihagire uzibona. Uyu munsi rero muri kino gitondo turagomba kuvuga ico Imana ikora mu buzima bwacu kitavanye n'ivyo twigirisha, ariko kiri authentique, kiri vrai, c'ukuri, c'ubumana, kibaye produit n'Imana mu buzima bwacu, bikadutera guhimbaza, kandi bigatera guhimbaza abatubona bakavuga ngo vy'ukuri hari ico Imana yakoze mu buzima bwiwe. Igitandukanya ivyo wowe ukoze muri effort zawe n'ivyo Imana yakoze, ivyo wowe ukora mu kigoro kawe urashobora kogera igihe bikakunanira. Nico gituma muhora mwumva abantu bavuga ngo sha kujya muntu ngo yari umuntu mwiza, kujya muntu ngo yarameze neza vraiment, kujya muntu ngo yakunda Imana, kujya muntu vraiment sha kujya muntu ngo vraiment warantangaje. Nganda kubwire ngo igituma kenshi mu buzima bwacu turonka deception ziva ku bantu nuko tuba tubabonye mu gicapo tutari twibaza yuko ariko bari, hama bikatuzanira deception kuko ico twari tubitezeko sico batwamiye. Ukavyuka mu gatondo umuntu wamenyereye ko umukura kw'ivyiza, uyu munsi mu gatondo akavyuka mu gatondo akubera amahwa, wakora ko akagutabagura, bikagutera guhemukirwa no kubabara mu mutima kuko uvuga ngo naka na ntuzenya na naka ngizibi na naka bibaye. Rimwe na rimwe ukibaza ngo vraiment ngo sinzi ikintu camuhinduye. Oya, iyo umuntu atahinduwe n'Imana hama hariho possibilité yuko ivyo utamuzi ko biseruka, ni question ya circonstance na situation ubuzima bwiwe buriko buracamo. Hama hariho ibihe bizogutuma umenya umuntu uko ari na vya bindi parvena kunyegeza, kuko hari ibihe ducamwo bitatwemerera kwigirisha ico turico kikagaragarira abantu bose, bakadukonsoma bakamenya ngo turarura igihe cose twame tumeze nk'abasosa, kuko ata muntu n'umwe ashobora gufarsifia ico Imana igomba gukora mu buzima bwacu. Nta muntu n'umwe ashobora gutrisha kubijanye n'igikorwa c'Imana mu buzima bwacu. Paulo rero yandikira igitabo c'Abagalatiya, amaze kwerekana ibintu bibi biba mu buzima bwacu, arandika agomba kwerekana ivyo mpwemu yera, icamwa mpwemu yera, avuga n'ibigize iki camwa ca mpwemu yera mu buzima bwacu. Ku murongo wa 22 mu gice ca 5 aravuga uyu murongo, akavuga ngo ariko ivyo mpwemu yama n'urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ubugwaneza, ukwirinda. Ibimezo bityo nta vyagezwe bibibuza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Paulo yerekana yuko ibi ari vyo vyamwa mpwemu yera yama mu buzima bwacu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Arabidondagura, arabivuga ko vyose, yerekana yuko ibi nivyo mpwemu yera amaze kuganza ubuzima bwanje nawe, ubuzima bwacu buzotangura kwama ibi vyamwa. Bwana asifiwe sana. Mpwemu yera azotangura kugaragaza mu buzima bwacu ivyo vyamwa. Ibi vyamwa nivyo bizoshingira intahe ubukristo bwacu kurusha ibindi bintu byose byo mu buzima bwacu bishobora gushingira intahe ubukristo bwacu. Ngenda kubwire ngo ibitangaza si preuve y'ubukristo bwawe.
gukoreshwa ibitangaza si preuve y'ubukristo bwacu, kuko Bibiliya itwereka ko na Satani arakora ibitangaza n'abapfumu barakora ibitangaza, bari inspiré n'ibikorwa by'umwiza. Nta na rimwe témoignage yacu iva ku byo dukoreshwa, ariko témoignage yacu turonka mu bantu iva ku byo Mpwemu Yera akora mu buzima bwacu. Iki nico kintu rero ca mbere kigaragaza igikorwa c'Imana mu buzima bwanje, igihe ibi bivyamwa vya Mpwemu Yera bishishikara kugaragara mu buzima bw'iwacu. Dimanche heze ndiko ndavuga ku ijambo ryo kumvira, narasomye mu gitabo c'Abitesalonike ba kabiri igice ca 3 umurongo w'indwi, ariko sishaka ko muhasubira, ariko nagarukanye uwo murongo. Paulo yaravuze ngo murazi mwebwe mwenyene ingene mukwiye kutwigana, kuko tutabaye muri mwebwe turi mu kajagari, ntitwabaye muri mwebwe en désordre. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Paulo yandikira ishengero ry'Abitesalonike, mwibuke ko Paulo yari umuntu mubi, mwese murazi kahise kiwe, ariko Imana yari yarashitse ahantu mu buzima bwiwe imuhingura ku buryo atari afise isoni ryo kubwira abantu ngo murazi ingene twabayeho hagati muri mwebwe, nuko rero mutwigane, kuko ico mwatwize ko mwarabonye ko tutigeze tubaho turi abantu babayeho mu kajagari. En d'autres termes, igikorwa ca Mpwemu Yera mu buzima bw'intumwa Paulo cari carabaye igikorwa gikomeye cyo guhingurwa ku rugezo atari afise isoni ryo kwereka abantu ubuzima bw'iwe yabayeho nk'icitegererezo, kugira ngo ababwire à son tour ati nanje ni munyigane, kuko nanje murabona uburyo nabayeho, ko nabayeho hagati muri mwebwe mfise ibintu byo kwiganwa. Nikihe gituma umuntu yari umunyamafuti nka jewe na wewe atanga reference y'ubuzima bwiwe nk'ikintu abantu bagomba gukurikiza? Nuko ubuzima bwiwe yari témoignage, uravyumva? C'était un témoignage vivant y'igikorwa Imana yakoze mu buzima bwiwe. Yari yashitse ahantu, kandi niho tugomba gushika, aho tutigisha abantu dukoresheje gusa ivyanditswe, kuko ivyanditswe bivuga ubuzima bw'abantu Imana yahuye nabo, ariko kandi tugagomba no gushika n'ahantu twigisha abantu tutabereka ivyanditswe, ariko tubereka ingene ubuzima bwacu bwacitse icete, kuko ubuzima bwacu ni preuve matérielle yuko Mpwemu Yera yadukoze, kandi yuko bishobora guha icizere umuntu wari wese adafise ivyizigiro yuko nawe Mpwemu Yera yomukora nkuko natwe yadukoze, tukaba turi ngaha turi preuve, turi kimenyamenya yuko Mpwemu Yera uko yari ari no musa ariko ari aracahingura, aracakora, aracatransforma. Rero ni mutwigane, kuko tutabaye hagati muri mwebwe mu kajagari. Ariko bantu b'Imana, muri ino myaka kubera ishengero riko riproduiza abantu batari expose kuco Mpwemu Yera akora, n'abantu bake batanga ubuzima bwabo nka reference, kuko mu bisanzwe atanico usanga Mpwemu Yera kiriko arakora mu buzima bw'abantu, kuko abantu bahisemo kubaho mu bwami bw'Imana uko bavyishakiye. Nico gituma nshaka kukwankuhaja muri kino gitondo, kukwibutsa ndakubwira ngo kureka Imana igakora muri wewe nta na rimwe bizoza ari ubuhombe ku buzima bwawe, ariko bizokwama biri profitable, kuko uzokwamushika ahantu ivy'Imana ikoze muri wewe biragumaho bikamaho, naho situation zihinduka, naho circonstances z'ubuzima zikujana mu bintu ugahura n'ibintu bibi ntazi, ariko kandi c'Imana yakoze mu buzima bwawe kiri permanent, kiri durable, kandi gicika ikintu gihoraho, kuko ni igikorwa c'Imana mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, haleluya, amen. Rero Paulo ariko aravuga kuri ibi vyamwa, aravuga ngo Mpwemu Yera yama iki? Urukundo, yama umunezero, yama amahoro, yama kwihangana, patience, yama kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigigwa, ubugwaneza, ukwirinda. Uyu munsi ngira mpagarare muri ibi vyamwa 9, ngira mpagarare ku camwa kimwe. Ni vyamwa 9 canke ni 6? 9. Ngira mvuge ku camwa kimwe citwa kwirinda. Mu Kirundi bacise kwirinda, ariko ndashaka umuntu afise version y'Igifaransa ansomere hejuru ako kajambo gusa
akanyuma nico camwa ca avant dernier ndibaza uravyumva mu gifaransa uravyumva mu gifaransa bacita gute temperance mu congereza niho bakivuga neza self control uravyumva mu gifaransa terme nziza mu gifaransa ni maîtrise de soi. Yesu ashimwe cyane. Murumva yuko tugishize mu kirundi bakavuga ngo kwirinda ego nivyo ariko nshatse kuvuga ngo maîtrise de soi. Bwira umuco uti maîtrise de soi. Shiramo na kongereza uvuga uti self control. Ko iki muca mwitwenga. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Iki camwa kimaze iminsi catira ivyimviro vyanje muri indwi self control kwifata kwirinda maîtrise de soi. Iyo umurundi bamubwiye maîtrise de soi en général abantu b'abarundi baca bibaza yuko vema iki camwa bagifise kubera indero twahawe y'ikirundi iratubwira kwifata. Mu kirundi batubwiye twakuze batubwira ngo ntufungure mu muhana. Iyo waba uri n'umwana muto ari mukagenda hano mu muhana bakakubwira ivyo ufungura wacu uvuga ngo yango twafunguye. Uravyumva kuko twarigishijwe kwihagararako. Ndisuri ko muri kino gitondo nta muntu yo kwigisha umurundi wa vrai kwihagararako kubera education yacu yose turuna uturi ya principe kwihagararako. Kwifata. Ntibangaye. Ntawonkenge. Ikintu ca mbere umurundi mwopfa no kumukengera. Ikintu ca mbere duhuriye ko twese turazi kwifata no kwihagararako. Rero iyo umurundi mubwiye ngo kwifata kwihangana acavuga ngo iryo jambo niryo kuko riramacinga na culture yacu tuca turyumva. Muca mumva umenga Bibiliya murahuje kandi mukumva umenga mweco ntimukwiye no kugisengera kuko muza mugifise. Iyo mushonje ntimuvyerekana, iyo mubabaye ntimuvyerekana, niyo mwansi umuntu ntimumwereka ko mu mwanka, aje muratwenga, aje muramuramutsa mu ncubahiro, anakwegerera avuga ngo excellence, ugaca bugufuka abantu ukagera hariya hafi, ariko mu mutima wawe wuzuyemo akagaye kuri uwo muntu. Ariko Paulo mu vyamwa vya muhemu yera avuga maîtrise de soi. Ntabivuga nk'ikintu twigirisha canke kirimo ubujyajya, akivuga nk'ikintu muhemu yarakora mu buzima bwacu kikabicukuri tukaba turi abantu apana twigirisha canke twihisha, ariko kikaba ari ikintu muhemu yakoze mu buzima bwacu kidutuma dushobora kwirinda canke dushobora kwifata. Iri jambo riva mu ijambo ry'ikigiriki, ariko isoko ry'iri jambo self control canke maîtrise de soi ni jambo ryo mu gisirikare bakoresha mu bagiriki igihe abantu baja kurwana intambara. Hari ibice bagomba gufata vy'ibihugu canke ibisagara binini binini. Urabizi ko kera umuntu agwanye agatanguza intambara udafashe igisagara gikuru ntiwashobora kuvuga ko wanesheje intambara. Rero igihe bagwana bagafata ibisagara binini bakabishiramo amadrapo yabo bakamanura amadrapo y'ibindi bihugu, iri jambo maîtrise canke control uravyumva riva muri iri jambo. Urabona igihe waba ufashe ikintu kiza gukonfirma force yawe ukavuga uti turakomeye kuko twafashe iki gisagara turagikontrola. Rero igihe baba bafashe igisagara bavuga ngo iki gisagara iki gihugu turagikontroye turagifashe ko twamaze gufata umugwa mukuru turakontrola. Ni iri jambo Paulo yitijije mu kwerekana ingene mpemu yera iyo yuzuye ubuzima bwacu adushikana ahantu ibice bigoye by'ubuzima bwacu tubikontrola. Ibice bibi by'ubuzima bwacu, ibice bitunanira gufata, ibice bitugora gucecekesha by'ubuzima bwacu, igihe tumaze kubikontrola, igihe mpemu yaramaze kugushoboza kwifata ku buryo
udashobora gusubira kudekona muri ya domaine y'ubuzima bwawe, uca uvuga ngo mpwemu yera yampaye kugira self control, yampaye kugira maîtrise de ma personne. Sinkiri contrôler n'ama impulsion yanje, sinkiri contrôler n'ibigumbagumba vyanje, sinkiri contrôler n'ishavu ryanje, sinkiri contrôler uravyumva no kwikunda kwanje. Ivyo bintu byose bibi mu buzima bw'iwanje biri maîtriser. Mpwemu yera yanshoboje kubikontrola, kandi ko mpwemu yera mpaye kubitegeka, sinkikora amafuti, kuko mpwemu yera yampaye gukontrola ibisagara bibi, ibisagara bigoye by'ubuzima bwanje. Reka nite ingeso zawe ibisagara. Vuga uti ibisagara. Barizo mico ati wowe nibihe bisagara bikugora gukontrola rero by'ubuzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Munsi muri kino gitondo ndagomba kuvuga ngo mu buzima abantu benshi tubona mu ijambo ry'Imana, abakoreye Imana, abarongozi, abantu bakomeye Bibiliya tubwira b'ivyitegererezo, tugenda tubona yuko kimwe mu bintu Imana yari yarashoboye gukora mu buzima bwabo nukubaha gukontrola, nukubaha kwirinda, nukubaha uyu mutima ushobora kwirinda. Abantu tubona muri Bibiliya badekonye bakagwa mu magafe menshi nka ba Samusoni, n'abantu batigeze bagira self control, n'abantu batigeze bagira maîtrise y'ubuzima bwabo, hama bigatuma bagwa mu makosa akomeye y'ubuzima bwabo yabatumye bazimangana kandi bakagira impact ntoya. Igihe muri iri shengero tuvuga ngo muri vision icifuzo nuko twese dushobora kuba abantu bashobora kwempacta, dushobora kuba abantu bashobora guhindura ibintu, ngenda kubwire yuko ntuzoshobora kuba na rimwe umuntu ashobora guhindura ibintu igihe nawe ubwawe utashoboye guhingurwa. Ntidushobora kuba abamisiyoneri, ntidushobora guhaguruka tukaja muri mission tukagomba kwakomprisa ibintu bikomeye mu buzima bw'abandi canke igisagara cacu canke imiryango yacu, igihe ivyo dushaka gushika ko mu buzima bw'abandi bitarashikwa ko mu buzima bwacu. Rero uru rugendo rwo kuba abantu b'abanyamugisha, uru rugendo rwo kuba abantu bakoreshwa n'Imana, uru rugendo rwo kuba abantu batorera inyishu ibibazo, uru rugendo rwo kuba abantu babera imigisha imiryango yabo canke ibihugu vyacu, uru rugendo ntirushoboka igihe urwo rugendo tugomba kugira mu buzima bw'abandi Imana itari kurarukora mu buzima bwacu. Rero aho nshaka gushika ku vy'abandi ngomba kubanza kwemerera ko mpwemu yera ahashika ko ku buzima bw'iwanje. Biroroha ko ngira objectif zo gufasha abandi, ariko kandi biragora ko nemera yuko mpwemu yera ankontrola. Umuntu umwe yaravuze ijambo rikomeye, yari umupastori yakoreye Imana igihe kirekire, baramubaza iki kibazo, baramubaza ngo mbega ninde nabahe bantu bakugoye kujera mu ishengero, nabahe bantu bakugoye gukontrola mu ishengero, bakubereye amananiza, niyihe groupe y'abantu basanzwe igoye? Uyu mugabo acarishura ngo mu bantu ba mbere bangoye kubona impinduka mu buzima bwabo ni jewe. Ati mu bakristo nari ndongoye, narigoye cyane kurusha uko abandi bangoye. Ariko kandi yashatse kwerekana yuko vy'ukuri urabona byokoroha kwimpressiona abandi, ariko kandi biragoye kureka ngo Imana igukore uyemerere ikuneshe igihe mu buzima bwawe ukiboshwe n'ingene umeze kandi ukiboshwe n'ubuzima bw'iwawe n'ingeso zawe. Yesu ashimwe cyane. Igituma ubutumwa bwiza ari ikintu rimwe na rimwe kitoroshe, nuko ubutumwa bwiza buratandukanye n'ayandi mafilozofi. Umuprofesori arashobora kwigisha muri medicine akigisha abantu amakonsekanse y'ibintu bimwe bimwe, ariko akaba kibikonsoma. Naho umuganga kubuza ibintu wewe byanamunaniye guheba, ntibikubuza kumwumviriza kandi wowe ukagenda kuvyumvira. Ariko ahantu ubutumwa bwiza bugorera
nuko ivyo tubwira abandi bigomba kuba biriko birakoreka mu buzima bwacu. Ahandi dusabwa guhora kuko vyitwa ubujyajya, kuko turiko turemeka abantu ivyagezwe natwe ubwacu tutariko turatambukiramwo. Bene abo bantu bigisha muri ubwo buryo bizanira condamnation, kuko batereka abandi ibiremera nabone ubwabo batariko barashobora gutambukiramwo, bigatuma baba disqualifié kuba bavuga butumwa beza. Kuko kuba bavuga butumwa beza ntitubigirwa no kumenya kuvuga, ariko tubigirwa nuko ubwo butumwa turiko turaporta buhofleta ico ubuzima bwacu buri iminsi yose. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ngira ndabamenyesha yuko ibintu byananiye sinshobora kubibigisha, byongora, kuko biransinda, birandega. Ariko kuko nzi ko nkeneye kubibaha, nanje bica bintera kwemerera Imana kwintravaya, nkemera kugira urwo rugendo personnellement, kugira ngo nze kuri gukomunika nanje we ndarubayemwo, nanje naragwikoreye, nanje gwarabaye ugwanje. Wibaza ngo biroroshe? Ntivyoroshe, ariko hamwe na Mpwemu Yera turashobozwa. Ariko igihe dushira ubuzima bwacu munsi y'Imana iriko iravuga, ubuzima bwacu bubu buryoshe, kuko iyo ndiko ndagenda ninesha ndushiriza kugira ubuzima buryoshe kurusha iyo niyubahiriza ntinesheje. Kwinesha biproduisa joie, ariko gukora ivyo nshaka biproduisa culpabilité mu mutima wanje, kuko ndiko ndareponda kuri besoin za kameremere kanje. Rero abantu b'Imana, iki gikorwa dukora, iki ni gikorwa kigomba kuba kikoreka mu buzima bwacu, ni gikorwa Mpwemu Yera agomba kuba mu buzima bwacu, hama tukaza tukakibwira abandi, kuko ntushobora kuvyara umwembe ariko kandi nawe ubwawe uri indimu. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Rero muri ubwo buryo twese turi mu rugendo rwo guhingurwa n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Maze imyaka 26 canke 27 nkijijwe, ntanguye kutamenya no kuyiharura, ariko kandi Imana iracafise difficulté yo guhindura ibintu bimwe byo mu buzima bwanje. Hari ahantu nkivisa amanyama, ariko uko ngenda ndasaza ngenda ndademissiona. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kugenda ndakura ngomba ngenda ndaneshwa, ko hari abantu baba bashaka ko Imana ibemeza, ariko kandi Imana yemeza neza, iyikwemeje usigara ucumbagira. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero iyo turiko turavuga ngo self control canke maîtrise de soi, si effort jewe ngira ngo nifate, oya, ni nguvu numva Mpwemu Yera zo gukontrola ivyahora binkontrola, nkavuga nti na jewe ndatangaye kumva nesheje iki kintu. Umuntu amvugishije uku nahora ndaca ndamwishura gutya, kumva nahoze, ça c'est pas moi, ça c'est le Saint-Esprit. Hama tuje muri louange na adoration, nkavuga nti Imana ndagushimiye ko wanyigishije kandi kuri kurakora ikintu muri jewe, sinacifashemwo ngo nikanire, kubera abantu bikanira n'abakristo bari frustré kuko bagira effort yo gukora ivy'Imana. Bene abo bantu bagira effort yo gukora ivy'Imana bahereza bakenyuka, bahenuka, bananigwa, kuko ivy'Imana nta ushobora kubikora muri kameremere. Ivy'Imana tubikoreshwa n'ubushobozi bwa Mpwemu Yera bukorera muri twebwe, bukaduha ububasha bwo gutambukira mu byo duhamagarirwa. Iyo abo bishobora nta louange na adoration yoba, ariko hariho louange na adoration, hariho témoignage yuko twashobojwe ivyo naturellement tutigeze twishoboza. Rero iyo mvuze maîtrise de soi, n'ututangura gutaha ufunze isura utavuga amajambo menshi, umugore akuvugisha avote madame uvuga make, ukagenda nyene wifashe ufise nyene controle, umwana agasesa umunyu wahora ucusara ugacuga oyaye. Sivyo, ni muriko muratumwa kugera gutangura kwigira ibindi bintu, ariko muriko muratumwa kumureka aze gutreta aho hantu hagwaye, mumubwire ngo nshika n'ahantu nesha. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Hama travail yawe, hama sujet zawe za prière, hama ubuzima bwawe bwo kwegera Imana bukama buza ari ubuzima budatumbereye kuronka lo materiel, ariko bukaba ubuzima butumbereye kubona vya vyamwa vya Mpwemu Yera biriko biraba produit mu buzima bwacu, tukagira ambition, tukagira des objectifs spirituels pour nos vies. Amina. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Vuga uti maîtrise de soi kweli. Haleluya. Bwana sifiwe sana.
ikintu nize ngomba kukubwira niki, iyo mu buzima bwawe bw'agakiza ufise aho uri kurajana n'Imana, ufise intumbero. Nimba uyu mwaka nawe wavuga ngo ndagomba ko uyu mwaka nshinga imizi muri Kristo Yesu, akaba ari objectif y'uyu mwaka ufise. Nyanda kubwira ngo iyi ntumbero uyishike ko muri uno mwaka bizogusaba uri kuragenda muri uru rugendo rwo gukura mu Mana, bizogusaba ikintu kimwe, bizogusaba gukora ibintu bimwe bimwe udakunda. Umuntu adafise icamwa camuhemu yera ca maîtrise de soi, igihe cyose mu buzima bwiwe akora ivyo yumva ko ashaka gukora. Ariko iyo muhemu yera karategeka ubuzima bwawe, agushoboza kudakora ivyo ushaka gukora, kuko bimwe mu byo dushaka gukora biri nuisible, biratudetruiza, biradusambura, kandi biriko biva muri kameremere kacu kabi. Iyo ndiko ndiga ubuzima bwo kuba imbere y'Imana, iyo ndiko ndiga ubuzima bwo kurondera presence y'Imana, iyo ndiko ndiga gufata umwanya nahora mp'amaseri nkunda atacamariye, ahubwo iminsi yose yamantera kurota nabi. Iminsi yose uvyuka mu gatondo nk'umuntu asaze canke avumbutse, kumbe ni filime uraraba. Iyo muhemu yareka aratreta ico kintu akakwereka ngo n'umwanya wawe utakaza mu uwo mwanya wa seri, iyo utanguye kuja kwiga kuba muri presence y'Imana ahantu hari umenga ennui dans un premier temps, iyo ugende mu cumba cawe gusenga no kurondera Imana no gusoma Bibiliya, uba uri kuratwara ubuzima bwawe mu ntumbero, ukima ubuzima bwawe ivyipfuzo vyawe. Ni ukuvuga ngo seri ukunda urayihevye amina, akabare ukunda uragahevye, ugiye mu gikorane cyo ku mugoroba. Abaja mu kabare Yesu ashimwe, ni mu nyishure ndazi ko muhari. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Iyo udesize kwimurira comptoir ukava kuyo hanze ukaza kuyo mu rusengero ngaha anya ku migoroba, ukava ngo uyu mwaka ndagiye kwiga ijambo ry'Imana, ukiri mu kabare ushika umuziki uri kuradunda, uravyumva muziki w'abaganda n'undi itaba ryinshi risirikira, n'abantu batwenga badatwenze, uravyumva na kategori y'abagabo bariko barahukana, mwahuriye aho hantu mwese mugaca mugira irigara rero, uravyumva ibintu gitwega ukumbenga hararyosha. Wabatire umwaka njengira ngira akigorovema jengira mve muri ibi bintu ntangure koyegera Imana, kuko handi ibi bizonkwega ukaza muri credit mu nyigisho ugasanga bariko bariga, nta mudundu hari, nta louange na adoration hari, nta ambiance hari, ibintu byose ubona siko biba bimeze mu mubiri umenga harabisha, ariko ababa bicaye ngaha mu muhemu barafise ibintu bariko barakira. Ntushobora gushika ahantu uzoshinga intaye ko ufise maîtrise de soi igihe utiyigishije gukora ivyo udakunda, kuko bitewe n'intumbero ukunda ushaka gushikako. Ariko kandi nutiga gukora ivyo udakunda kubera intumbero iri buzima bwawe, uzokwama ukora ivyo ushaka, ariko muri uko gukora ivyo ushaka bizokwama biza vyemera vyongera uburemere n'ububihe mu buzima bw'iwawe, bizokwama bikudetruiza, bizokwama bigutwara muri ruine. Rero kuko aho Imana iri kirantwara, ndakenera ikintu gituma swafe yanje y'isi, uravyumva, niga kuyicecekesha, nsaba muhemu yera ngo nshoboza gukontrola aya madezi hantwara, mpa gukontrola iyi territoire, mpa gukontrola iyi ngeso, uravyumva, ije munsi yawe aho ico nshaka mu muhemu arico kizopasa imbere. Ngira ndakubwire ngo ni watangura kwiga gutambukira muri ca kindi umenga ntukunda, uzoheza arico ukunda, ca kindi wahora ukunda utakigikunda, kuko uzoba wigishijwe uburyohe n'inyungu, kuko kenshi ivy'Imana muri apparence ntibisa n'ibiri glorieux n'ibiryoshe, ariko kandi au fond biproduise amahoro, biproduise umunezero, kandi bizana kunesha, bikazana satisfaction mu mushaha ku buryo utagikeneye kugenda hariya hanze. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Rero muri kino gitondo agomba kwiyadresa ku bantu nibaza ko uru rugendo rushobora kuzogora. Ntimukabe abaprisonnier b'ibintu mushaka. Iki kintu ndakunda kukivuga ko
ako je narize kumenya yuko ivyo nshaka ifo kwiga kwibwira no, kuko bimwe mu byo dushaka biri alimente na gehinomu. Turafise amadesir afatanye no kuzimu. Ivyo vyifuzo bigutwara ahantu hatari heza, ariko uko wibwira, uko wiga kutihebera no kutiyemerera, kuko ufise intumbero uri kurajamwo itandukanye n'ivyo ukunda, uzogenda ushobozwa na mpwemu yera gucecekeje ivyifuzo vyawe vy'umubiri kugira ngo ureponde ku vyifuzo vyawe vy'impwemu, kandi mu buryo buri pratique. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Hari igihe uzosanga mu buzima hariho abantu bavuga nabi. Muri kino gitondo agomba kuvuga abantu bavuga nabi, nka kimwe mu bintu ushobora gusanga biri mu muntu. Hariho abantu usanga bavuga nabi. Usanga kenshi urafise facilite mu kuvuga nabi. Iyo wuguriye akanwa ukavuga umuntu ibintu ukuntu uvuga biba biteye ubwoba. Hariho abantu b'abahinga muzobabona mu gisagara, hari n'igihe bene abo bantu bakundwa cyane n'abantu, aho ugasanga n'abantu bafite icyo bita mauvaise langue. Rimwe na rimwe hari igihe usanga uri uko wibereyeho ugasanga uri umuntu avuga nabi. Hari n'igihe usanga mu buzima bwawe uri umuntu uri contrôler n'izo impulsion. Iyo bakubwiye ikintu ciza ku muntu, yaguze imodoka nshasha, wowe ijambo rya mbere cyarikurikira, womenya aho yayikuye, uravyumva, yayivanye kuzimu, yagize gute. Ugasanga iminsi yose wowe iyo akanwa kugurutse ni bombe atomike uhejeje gutera aho hantu, kandi aho ikintu coba cera gute uragisevya mu mwanya muto. Sivyo? Byo ni ibintu bitubamo. Hari n'ikindi gihe usanga mu buzima bwacu turi abantu bafise ishari. Uravyumva, iyo wumvise inkuru nziza mugenzi wawe ukumvira kudehanje. Ngana kubwire ngo hari n'ikindi gihe usanga mu buzima bwawe uri umuntu ashaka inyungu mbi. Nta ku utokubita, nta muntu utodetruiza kugira ngo ugire inyungu kana kugiye gushikako. Hari ibintu biba mu buzima bwacu bimeze nk'ibidukontrola. Uravyumva, ndamaze gufasha abantu benshi mu ngo, usanga abagore canke abagabo mu ngo ico bapfa ari gitoya kurusha ico akarimi kakoze mu rugo. Ugasanga abantu muri mariage baradetruizanye kubera karimi. Nasanze atakintu kibi kibaho, na Bibiliya kitubwira ko akarimi ari ikintu kibi, kimeze nk'akami gato gaturira ishamba. Akarimi kacu ni ikintu kibi. Ivyo vyose ni ibintu usanga mu buzima bwacu bitubamwo, ukamara imyaka 5 mu gakiza, ukamara imyaka 10 mu gakiza. Hari abantu bakunda kwibeshera. Umuntu wese bavuze ucuvuga ko muzinanye, kandi ko mwiganye, kandi ko ufise nimero yiwe mu telefone, ko ejo yaguhamagaye mu ijoro, kutambwitavye. Bantu b'Imana, nimwige kuraba bene izo ngwara z'umushaha dufise, kuko bene izo ngwara ngenda kubwire ngo bajye abantu bamuvuga ngo murazinanye, abo bantu bose bakwitabira ngo baramaze kumenya yuko mutazinanye. Ariko ntabyo bazopfa bakweretse, kandi nawe wubakwa no kubereka kuzinanye n'abantu bari important. Hariho abantu usanga mu buzima bwabo bamashaka kumenya n'abantu bakomeye. Ubu nibaza kuva ngaho ku munsi wa Mungu uza gutelefona urondere bamwe bari. Ugomba kubinjiramo atupri kugira abantu bamubone ko mwari muri kumwe. Utashe kumugoroba cyangwa ngo twakomeye abantu uzenya, uravyumva, kuko muri wowe uragwaye. Ugomba kumva ko abantu bakomeye muzinanye, urakora macrobasi yose kugira ngo bagire gute mumenyane. Ariko ngenda kubwira ngo kumenywa nabo biratandukanye no kumenywa n'Imana, kandi nimba waramenywe n'Imana bikaba bitaguhagije, ngenda kubwira ngo iyo comportement ira manifesta ingwara ugwaye. Urakeneye kubohoka, urakeneye gukira. Urabona, ibi ni ibintu byose ushobora gusanga tugwara tukamara imyaka myinshi mu gakiza tutarakira. Bibaza ko Imana byayinaniye gukontrola izo domaine. No, ariko nuko izo territoire tutaraza kuzisaba mpwemu yera. Uvuga uti mpwemu yera, ndarushe no kwigwanirira, ndarushe no kwigeragereza, ndarushe no kubaho mu kinyoma, ndarushe.
uravyumva no kuba umuntu iminsi yose adivirga ibikuru bitatohojwe ndarushe no kuba muri ubuzima mpa kumimetriza ma maîtrise de ma personne mpwemu yera mpa gukontrola mpa kwiga guhora nimutegerezwa kuvuga iminsi yose ego bagusororera kubera uvuga amajambo menshi ariko kandi ntutegerezwa kuvuga kuko iyo utashe uraruha kuko uguma wemvanta kandi nubwo wemvanta uratebuka ruha ubwo buzima buraruhishije saba mpwemu yera aguhe maîtrise de soi kuko iyo domaine yawe itari maîtrise nizo kwica. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Mugabo urakunda aka affection k'abagore uravyumva umugore wawe ntakiyiguha ko yarakumenyereye ariko urikundira aka affection utwo dukobwa two kwibara baratuguha. Ngenda kubwire ngo na Yesu yaravuze ngo nimba hari igihimba cyo kubuza kuja mu ijuru genda ugikatisha. Murumviyo abus de langage Yesu yakoresheje genda mu bikatisha. Pour dire yuko ivyica umuntu si bimujamwo ivyica umuntu ni bimubamwo. Afrika kuko tuba mu makominote hari ikintu kitwica tuba mu bantu tugafashwa n'abantu tukaba mu bantu ku buryo kenshi iyo ubuzima bwacu buriko burononekara turonka abandi bantu tuvyitira ko aribo bari koze y'amayesheke y'ubuzima bwacu kuko tuba mu bantu. Ariko ngenda kubwire ngo nta muntu n'umwe ari koze ya esheke zawe igihe wowe ubohotse neza mpwemu yera akagutegeka ngenda kubwira ngo nta muntu n'umwe azoba afise ubushobozi bwo kukubloka muri progrès zawe no mu iterambere Imana ikujanyemwo kuko bahaba batahaba Imana izogushikana ku byo yagusezeranye. Ariko imbere yuko tubona ica abandi batariko baratubera tugomba kuraba nayahe materitoire niyihe miryango y'ubuzima bwanje iguma yugurutse nizihe faye ziri muri personnalité yanje nizihe faye ziri muri caractère yanje nibihe bintu iyo ndabibonye umutima usimba nibihe vyipfuzo nta controla nibihe mbonye ntangura gucira inkonda nibihe mbonye ubwenge bwanje bugenda nibihe binkwega ivyo maze kubibona nkabizanira mpwemu yera havuga ngo mpwemu yera waravuze ngo mu vyanwa vyawe ni harimo amahoro n'umunezero gusa n'ubugwaneza ariko harimo na maîtrise de soi. Ndagomba gukontrola ndagomba kubona mfise controle ku buzima bwanje ndagomba kubona nibwira no igafata kugira ngo ndushirize kuja mu byo wansezeraniye kuko tu es ton seul obstacle. Igihe Imana yabwira Abrahamu ngo viwanyu nzokugira Imana ntiyigeze ibishira muri condition yindi a part obéissance ya Abraham. Imana ntiyigeze imubwira ngo Abraham ngo nzokugira mukuru mu mahanga abantu bose ni mwabana neza no yamubwiye ngo ni wankurikira nzo. Obéissance ikurikirana na promesse. Hagati ya obéissance na promesse hariho urugendo hariho intambara hariho ama obstacle ariko kandi ni wagwana intambara zigukoncerna wowe personnel ukabona Imana iguhaye kuzinesha aba intervenant bo ku ruhande ntaco bazokugira. Isaka baramugwanije bakamutwara amariba ariko kuko ari muri promesse ya Abraham amariba bamutwaye akayarekura agatangura yandi mashasha yazivye akavamwe amazi bakamwirukana agasura kumva yuko iyi ntambara sigwiwe akaguma ari focus kuri vizimana ashize ku buzima bwiwe akimbiri barishasha kugeza naho abansi baje kugira alliance baravuga ngo uyu ntitugikwiye gupfa amariba ahubwo kandi ubwiwe niriba ubwiwe araproduiza ubwiwe n'umunyamugisha ahubwo dusezerane nawe kugira ngo icarico kitubere benefique. Bahejeje gutahura arabaha ikiyambi arabakira kuko yarazi neza yuko nta mwana w'umuntu yompagarara imbere ni naba mpagararanye n'Imana nta muntu ashobora guhagarara imbere yanje. Yesu ashimwe. Haleluya. Amina. Gira nsimbe ko navuze menshi ako nimumbwire ko mwanyumvise. Haleluya. Mwanyumvise. Nahejeje kuza. Haleluya. Imana ishimwe.
ndashaka kukwankuraja muri uno mwaka siko kuko turacari muri janvier ndacavuga 2019 ejo tuzoba turi mu masengesho. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kugutera intege muri uno mwaka. Hari ibintu usanga ku myaka byagiye bikunanira. Bimwe mu bintu bikunda kunanira abantu benshi iyo numviriza abantu, ndumva yuko abantu birabananira gukoresha umwanya wabo. Kenshi turaba emporté mu maprograme atarasanzwe yexista, atahantu ari karatujana. Ndasenga Imana ngo muri uno mwaka usaba uti Imana mpa maîtrise de ma personne kugira ngo nshobore kujera neza umwanya wanje. Yesu ashimwe cyane. Reka ndakubwire ngo ntuzokura birenze uko ufise umwanya w'ivy'Imana n'Imana mu buzima bwawe kugira ngo ironke ingene yinvestisa. Ubutunzi twese dufise duhuriye ko n'umwanya wacu. Ariko nimba uri umuntu atadiscipline ari emporté, uravyumva adaparvena kujera umwanya mwiwe ku buryo awushiramo ibintu byose vyankenegwa, bimwe bijaye na responsabilité zawe, ibindi bijaye n'ingene wewe wubakwa mu buzima bwawe. Genda kubwire ngo ico gisata kitari contrôle c'ubuzima bwawe, cingene ukoresha umwanya wawe, kizokwica. Kizokwama gituma umuntu arepeta les mêmes choses pour toi, kuri wewe, kugira ngo uvyumve bitahure. Uravyumva? Ico ni kintu muri uno mwaka nipfuriza umuntu wese gushika ko. Yesu ashimwe cyane. Avuga uti mpwemu yera nshoboza gukoresha umwanya wanje neza. Yesu ashimwe cyane. Ariko ngenda bwangu nibabwiye ngo na mpwemu yera ngo gushoboze gukoresha umwanya wawe neza, birasaba kuplanifya, birasaba hariho uruhara rwawe rwo kubigiramo uruhara. Bwana sifuwe sa. Yesu ashimwe cyane. Iki nacone ndakwipfuriza muri uno mwaka ndakwipfuriza kuba umuntu akora. Yesu ashimwe cyane. Amina. Hari igihe usanga paresse canke ubunebwe ari kimwe mu bintu bikugoye mu buzima bw'iwawe. Uri umuntu w'umunebwe, uri umuntu atiha ikintu ngo agiheze, uri umuntu atangura gukora ikintu akakigarukiriza hagati, shakane wamutangura, uravyumva, shakane wama utangura. Hariho abamaze 3 ans baroporta mariage, uravyumva, rimwe wokibaza ngo n'uburyo, ariko hari n'ikindi gihe hatabari n'uburyo gusa, ariko hariho abantu bafise ubuzima bwo kutachivinga ikintu na kimwe batanguye. Iki ni kimwe mu bintu nabonye mu buzima bw'abantu cica gituma umuntu yama agarukiriza amashantiye hagati. Uravyumva kuko ari ingeso yiwe yo kudaheza. Ariko waza kubira bugasanga umuntu atazi kuba concentré ku kintu yihaye imbere. Ivyo birashobora kukwicira naheje uzoza mu masengesho ugasenga Imana ngigire gute, ukwiye guhindura ingene usenga ukavuga uti Imana makuba umuntu aheza, mama na mwijuru kumetriza iyi domaine y'ubuzima bwanje ituma ndi umuntu atakomplisi ikintu na kimwe, ariko kandi ngomba kumera nkuko umeze wewe. Byaravuze ngo uri Imana ikora igaheza, ma karakteri yawe ma karakteristike zawe z'ubumana mpa gukora nongere mpeze. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Haleluya. Ikindi nshaka kuvuga ukwiye kugira gute, kwiga muri uwo mutima nyene kuba umuntu ashishikara. Yesu ashimwe cyane. Izi ni karite za mpwemu yera, persistance, kudaheba, kudahagarika, kutabivamo. Ibi bizogufasha. Bantu b'Imana, muri culture zacu turi mu mico aho abantu bizera ubushobozi bw'uburozi kurusha uko bizera ubushobozi buri mu buzima bwabo Imana yabahaye. Umuntu wese afise ibibazo biguma bigaruka ngo bari muroga, bari muroga, n'abakristo bari muroga. Ngo usanga bamurabiye, ngo usanga n'abakristo. None nta victoire dufise abantu b'Imana. Nimumbwire nta victoire dufise. Mbe murazi yuko eglise ifesa partie y'abantu bagira promotion y'uburozi, kandi mwahamagariwe kugira promotion ya Kristo. Bakuloge, basikuloge, yeye anaweza. Kama Roho Mtakatifu kanatenda kazi ndani yako, Yesu ashimwe cyane. No mu buzima bwa Mose barazanye ivyabo, ariko ivy'Imana vyama binesha. Uravyumva? Nimukemera ikintu na kimwe gitanga excuse yuko udatera imbere kwanyu mu bibazo biri hanze. Wewe ni Imana muri kwije. Yosuwa aravuze ngo hamwe n'uhora tuzokora ivy'ubuhizi. Ngenda kubwira ikintu kimwe ngo peu importe ikintu kihari, ariko muhagarike kwizera Satani kurusha uko mwizera Kristo. Ivyo birateye isoni mu ishengero ry'Imana. Nta mutahe wundi muntu numwe ahari, abakuroga n'abakwanga n'abashaka kugira nabi bazokwama bariho, ariko Imana nigeze itubwira kubitwararika mes chers chrétiens. Sivyo? Rero
muba abantu muzi gushishikara. Uravyumva? Kuko rimwe iyo wibwiye ko bakuroze ucudezarma ukibaza ko bitakikuvako, ariko iyo utahuye ko ugomba gushishikara malgré kurogwa uzoshishikara, kandi muri uko gushishikara kwawe victoire iri ku nzira yawe, Imana izoguha kunesha, hamubone perse, hamubone réponse y'Imana, hamushinga intahe yica Imana yakoze mu buzima bwawe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Tugomba kwiga kuba abantu babizigirwa, siko? Tugomba kwiga kuba abantu bakora ibintu neza, tugomba kwiga kuba abantu sivyo badahinduka peu importe ama situation. Ndarangirije rero ku bintu bitatu canke bine bigiye kugufasha gukora iki kintu, kuko numvise shatse kuvuga ama point ari pratique agufasha ni gute ngomba gushika ahantu mu buzima bwanje aho vy'ukuri mpa occasion, mpa focus y'ubuzima bwanje, aho mpemu yaragomba kugira ica akoze mu buzima bwanje. Bona sifuwe sana. Icambere nshaka kuvuga hano hantu, ndagomba kuvuga ngo ikintu cambere kizogufasha nukumenya ahantu wowe ugwaye. Amina. Ni hehe ngwaye? Iyo nicaye na madamu wanje ndashobora kumaza ngo ni hehe ngwaye. Uravyumva? Niyo rinda kuja gusenga kugira ngo ahamenye, arahazi. Kuko turabana turazinanye. Rero ikibazo cambere ukeneye kumenya, urakeneye kumenya ngo ni hehe ngwaye. Ni hehe mu buzima bwanje ngwaye? Kuko birashoboka ko mu myaka iheza aho ugwaye urahazi, sijya mbere ukoze iyi exercice, ariko kandi kumenya aho ugwaye birafise ikindi kintu biza gusaba mu buzima bwawe. Maze kumenya ngo hari ahantu ngwaye, simvuga ukuri, ndi umutricheur, ndagwaye ahantu simvuga ukuri, uravyumva? Canke ndagwaye ahantu, uravyumva? Nkunda inzira za hafi, canke ndagwaye ahantu, uravyumva? Sinzi kurindira Imana, canke ndagwaye ahantu, uravyumva? Ndaboshwe n'amahera, canke ndagwaye ahantu. Ni hehe ugwaye? Yesu ashimwe cyane. Amina. Ikigira kabiri, umaze kumenya ngo ndagwaye aha hantu, ndashaka gutumira ngo ugire intumbero yo kubona ukira muri ico kintu ugwayemo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Jewe sinemera yuko ubwami bw'Imana turi abantu bakwiye kwikonsantra ku bintu. Hari igihe wumva, narigeze kubona affiche ivuga seminaire, inyigisho usanga ivuga par exemple ngo ako reka ndeke gukritika, ariko ndemera yuko responsabilité yacu yo mu buryo bw'impwemu no mu iterambere ryacu no kwitwararika kumenya icyo Imana ikiraduhamagarira, aho Imana igomba gukora mu buzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Ni hehe ngwaye, hama ngomba kuvyitaho. Iyo ngiye mu masengesho ngomba kuzanira Imana ubugwayi bwanje. Muribuka umuntu yareka arasenga abwira Yesu ngo ndasenga kangahe, ngo ndagira gute, ngo ndisonzesha. Muramwibuka? Yesu yavuze iryo sengesho yahatswe kuri vomisa, byaramubihiye. Ariko acabona undi asenga avuga ngo Mana ndi umunyavyaha. Kenshi iyo dusenga tugomba kuzana eta yacu spirituelle, aho tumugaye naho tugwaye. Kuko aho niho hama dutuma tuneshwa mu buzima, niho hama dutuma dushobora gucererwa mu vy'Imana yavuze mu buzima bwacu. Domaine z'ubumuga bwacu ziri danger kurusha abansi bawe bo hanze. Rero iyo nsenga ngomba kuvuga ngo Mana nkiza ubu bwoba bw'ubuzima, nkiza iki kintu kimeze nabi mu buzima bwanje, makumetriza peur zanje, makumetriza envie zanje, makumetriza impulsion zanje zintwara muri ibi bintu, makumetriza iki kintu kibosha ubuzima bwanje. Iyo tuzi imbere y'Imana tugomba kwitwararika Mana akora iki kintu. Kigira gatatu, tugomba gutahura, rondera umuntu azogufasha gufata ivyo bisata by'ubuzima bwawe bigwaye. Rondera umuntu agufasha. Mwari mubizi bantu b'Imana, hari igihe dushika mu buzima tukaba tuboshwe cyane n'ikibazo ku buryo usanga wowe ubwawe udashobora kucifashamo, kuko caramaze kwivanga n'ibintu byinshi mu buzima bw'iwawe. Ndamaze kubona abantu bafise ubumuga bw'igihe kinini, no fiske kubiganira ko tugasenga ukabona ubuzima bwe bwinjiye muri processus yo kubohoka, kuko yavyivanyemo akabipartaja. Hari igihe udashobora kwifasha cyane cyane iyi ngeso cyangwa ubugwayi bwamaze kugusinzikaza ukaba kuri phase terminale. Hari ibintu bibi biza mu buzima bwawe ukabibona bikiza, ukiga kuvyegerwa kure bigitangura.
ariko hariho n'ibintu byamaze kuba addictions, byamaze kuba ibintu bikuboshe, byamaze kuba iminyororo udashobora kwikuramo. Bene ivyo umenga byamaze kuba iminyororo mu buzima bwawe, hari igihe ukenera kubifashwamwo mu ijambo ry'Imana, haba gusenga, kugira ngo ufashwe kubona umuryango wo gusohoka, kugira ngo ushobore kunesha. Hari igihe umuntu agufashisha intahe, hari igihe umuntu akuremesha ukava muri uko kwiyagiriza ukabona victoire iratanguye kuza. Ugomba kwidentifya ikigira gatatu umuntu agomba kugufasha kurengana no kunesha ivyo bintu. Vyinshi muri ivyo bintu ugomba kunesha ababigufasha munsi babandi mu bisangira canke mu bijanamo, ariko uzobigufasha n'umuntu mu buzima bwawe widentifya nk'umuntu afise victoire muri iyo domaine canke afise ico bigufashamo. Ndiko ndashaka kubereka abantu b'Imana, ibi ntituvyiga mu universite, ntituvyiga mu mashuri, hari ahantu henshi tutavyiga, ariko abantu baba batoya bari kuba baniniya kubera ingwara z'umushaha wabo. Ingo zacu zononekara zigasambuka kubera ingwara z'umushaha twajanye mu ngo zidakize, zitabohotse, zikatwicira ingo, zikatwicira abana, zikatwicira uruvyaro, umuryango wose ugahona. Ego barahumeka ariko bagahona kubera ibikomere biriko birava mu mitima n'imishaha y'abantu batakize. Nico gituma abantu b'Imana, Mpwemu Yera agiye kukuzana mu kibanza aho uzoba busy mu kwitwararika ibijanye n'ubuzima bwawe bw'impwemu. Hariho amadevoir à domicile menshi Mpwemu Yera yotwereka ku bijanye n'ubuzima bwacu bw'impwemu utigeze witwararika. Ndagomba kubabwira ngo mugakiza nta ennui ihari. Mugakiza ntitwiyanuye. Mugakiza turi busy, dufise amatashi, turiko tureleva amamure, turiko turaduza ibihome. Hari ibintu byinshi Imana igomba gukora mu buzima bwacu. Ntugomba kwiyanuya, ariko ugomba kubura umuntu afise intumbero ku buzima bwiwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ica kane, nabahe bantu mu buzima bwawe bijaye naho hantu ubuzima bwawe bwononekaye canke buboshwe. Nabahe bantu mu buzima bwawe uretse uwo gufasha, nabahe bantu wigirako. Nabahe bantu wigirako. Mbe mwari muzi yuko ikintu cyose mwoshaka gutreta mu buzima bwanyu bw'impwemu hari igitabo kikivugako. Wazi yuko hari ibitabo kuri teme yonyene maîtrise de soi. Urazi yuko hari ibitabo n'amajana byanditswe mu isi bivuga kuri maîtrise de soi, birimo amatemonyage y'abantu bagendanye n'Imana. Imana yafashije muri iki kintu. Buzi ibitabo hora abantu baca batankundabira ku maguru hariya badasaba no kurana no mu maso yanje, kubera ibitabo birabatera ubunebwe. Uravuga ngo hango twe ntitwakuze tukira abana batwigisha gusoma ibitabo, twakuze batwigisha kumanura imyembe ku giti. Uravyumva fine, uko niko wakuze, ntaco dufise tuja kubikosora. None kubera utasomye ni wotangura uyu munsi. Hari abantu muri mwebwe musoma igitabo cakindi muzopresenta ku munsi wa memoire, nico gitabo ca mbere wasomye, ni naco ca mbere wanditse. Uravyumva, hama nico cabaye ica mbere n'ica nyuma ni alpha. Mbwira ngo ncayo ntisoma. Siko soma, iga, rondera kumenya, rondera gutahura. Muri uwo mwitwarariko wabaye n'ivyo bintu, uravyumva Imana irabona inyota ufise. Uravyumva ntuzorinda gusoma ibitabo byose kugira ngo uheze kubohoka, ariko Imana iriko irabona n'uwo mwitwarariko wawe, iyo nyota ikurimo. Imana ntinegrija inyota y'ubuzima bwacu. Ico inyotewe kijaye nayo izokigushitsako, utarinze kugira ama universite benshi ngo ucigeko, ariko izokigushitsako kuko uri appliqué, urashaka kumenya. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Hama icanyuma wige kuraba kuri kuratera imbere muri vya bintu uri kurasengera, muri vya bintu uri kurategurwamo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Wige kuraba mbega ndiko ndatera imbere. Muri Fendola nengira programme nyinshi n'abantu, umuntu akakubwira ngo nashatse ko tuganira kubera ngo umwaka waruheze. Uravyumva, ndaraba ubuzima bwanje bw'uyu mwaka. Ukumva umuntu akuzaniye iki dossier kingana nk'ibitabo 10 akikuzaniye muri December, kuko ari huza kwevara ubuzima bwawe muri December. Ngenda kubwire yuko ubuzima bwawe bw'impwemu ntukwiye kuburaba muri December, sivyo? Ariko ni wihi ibihe bito byo kuraba ingene uri kurakura. Yesu ashimwe cyane. Ni wihi igihe gito cyo kuraba mbega harahandi ko ndashika. Haleluya. Kugira ngo ushinge intahe, kugira ngo celebrate ivy'Imana ikirakora mu buzima bwawe, kugira ngo uryohererwe intambuko uri kurashika ko. Yesu ashimwe cyane.
iyo urindiriye umwaka ukaja guhera hari igihe usanga hari imyaka n'amezi menshi ibyo wari kubikorera atacu wabikoreye kuko watakaje umwanya muniniya. Ariko iyo wiyevariwa mu gihe gito umenya ingufu ukwiye gushiramo, umenya ico ukwiye gukora, mpwemu yera akaja en collaboration n'ivyimviro byawe akakwenspira akaguha ama ide. Ariko ndarangije ndababwira ngo hariho igikorwa Imana igomba gukora mu buzima bwacu. Nukuvuga ngo iyo ndiko navuga ngo Mana mikicamwa cha maîtrise de ma personne, ndagomba maîtrise de soi, ndagomba self control, kari kintu ciba ikintu kiri muri témoignage yanje. Kutifata byaranyononeye, byaranteranije n'abantu, byaranteye kuvuga nabi, byaranteye gukomeretsa abantu, byaranteye kwiha ibintu ntari nkwiye kwiha, byarancereje kwinjira mu muhamagaro. Hari abantu bicaranye ingabire imyaka myinshi zitariko zirakora, suko Imana itaziguhaye, ariko ni wazibagariye. Kubera ko utazibagariye, nta discipline iri mu buzima bwawe, igomba kuba ari discipline iri conséquente par rapport à ton appel. Umuhamagaro wanje uradetermina karite canke grandeur canke discipline igomba kuba mu buzima bw'iwanje. Iri jambo discipline si jambo ryo mu gisirikare, ariko n'ururimi rwa mpwemu yera. Ibi ni vyamwa mpwemu yera aduha. Mpwemu yera aratudisciplina, tukavuga nka Paulo ngo mutwigane nkuko mwatubonye turi abantu bakora aba ariko namwe mukora. Iki ni gikorwa mpwemu yera akora mu buzima bwacu. Amen. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Subira muti maîtrise de soi. Ntusubire kwihebera, ariko usabe mpwemu yera uti mpwemu yera mfasha, ndagiye kwiyatera kuri itashe, ako ndagomba kuba ndi umuntu, haleluya, atareka ico cose satani. Sindi robini itanga amazi arura igatanga n'amazi asosa, ndagomba ko ubuzima bwanje butanga amazi asosa. Kubw'ivyo ngomba kugara amatwiyo afurnisa amazi arura, ariko kugira ngo ashobore kugagwa harakeneye ko ca mpwemu yera. Mpwemu yera ngwino umfashe, mpwemu yera ngwino umbohore, mpwemu yera ngwino unshoboze. Mu izina rya Yesu Kristo abantu b'Imana bavuge ngo amen. Washobora guhaguruka tugasenga Imana. Haleluya. Washobora guhaguruka tugasenga Imana turangiza igitondo cacu. Haleluya. Indwi tuzoba turi mu masengesho, ko mpwemu yera azoturongora, tuzoba turi ngaho imisose 17h30 kugeza 19h top, tuzoba duhejeje. Ariko kandi muri kimwe mu bintu ugomba gusengera uvyaguruka uvuga uti mpwemu yera nshoboza. Haleluya. Hari ibintu bikontrola ubuzima bwanje, hari ibintu bitegeka ubuzima bwanje. Haleluya. Ndagomba kunesha. Haleluya. Hariho colère ikontrola ubuzima bwawe ikagutera gukora ibintu bibi. Haleluya. Umaze kubimenya uvuga uti Mana ma maîtrise de soi, kugira ngo iyi colère nisubire kunkoresha. Haleluya. Hariho ishari riri gukontrola, hariho inyota y'isi gukontrola, hariho inyota y'ibintu bipfuye mu buzima bwawe igukontrola, hariho abagenzi bagukontrola. Wamushaka kubaho bari ariko ntibubaka ubuzima bwawe, wamushaka kubaheba no kubavamwo ariko apere yabira gukontrola, akamo kabo karagukontrola. Haleluya. Numva shaka muri kino gitondo gusengera umuntu avuga ati vy'ukuri ndakeneye ko mpwemu yera ampa maîtrise de soi. Nimburi ngaho kavuga ngo iyi message ni yanje muri no mwaka, ndagomba kumaîtriser ama territoire, ndagomba uze ngaho imbere ndagusengera. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryaje kuri we muri kino gitondo, ndagomba uze ngaho ndagusengera. Niba butira ijambo, ndagomba ko Imana ikontrola ubuzima bwanje. Haleluya. Mpwemu yera ni wadushoboza kwicecekesha, mpwemu yera ni wagushoboza gukontrola inyota. Hari inyota y'isufise muri wowe, hari inyota y'ivyaha ikubamwo, hari inyota yo hanze y'isi kikurimo, hari inyota ikononera, hari inyota atari Imana ikonona, hari inyota irikira kudetwiza muri no myaka, hari inyota irikira ironona urugo rwawe, hari inyota irikira ironona relations zawe n'abavyeyi bawe, hari inyota irikira detwiza ministère yawe, hari inyota iriko iradetwiza relations zawe, hari inyota yamye igenda isambura fiançailles zawe, hari inyota yamye igenda yonona education yawe y'abana, hari ibyo udaparvena gukontrola kandi biko biragutera gutakaza abana bawe ubona, hari ibintu bitubamwo bikatwonona. Nivyo tugomba kuzana imbere ya mpwemu yera, tuvuge ngo mpwemu yera makumetriza iyi territoire. Nka wa musirikare w'umugiriki yaravise objectif yo kumetriza ibisagara akabishira mu idrapo y'ubwami bw'ubugiriki. Ndagomba ngo mu izina rya Yesu Kristo idrapo y'ubwami bw'Imana itegwe muri iyi territoire. Ndagomba yuko icari kigize faiblesse yanje kigomba kugira force yanje, ndagomba yuko icari kigize faye yanje kigomba kuba force yanje, ndagomba yuko icari kigize
domaine yanje ya esheke uyu munsi hacika ahantu hambere hari témoignage ndagomba yuko ahari umwenge w'inzu yanje ejo hacika l'un de mes murs fortifiés hacike nka forteresse ndagomba ko aho nanesherejwe ariho hazoboneka témoignage ikomeye mu buzima bwanje turafise aho tunesherezwa mu ngo zacu turafise aho tunesherezwa mu rugendo rwacu rw'agakiza urafise ibyakunesheje mu gikorwa c'Imana bigituma utakibandanya ariko ivyo byakunesheje ubiravye neza ntibari abantu ariko yari we ugwaye abantu Imana irabakoresha kugira ngo be-expose ingwara zacu ariko iyo maze kubakoresha ntidusubira kubaraba nk'uko ari inyanduruko y'ibibazo vyacu ariko tubaraba nka opportunité yabayeho mu buzima bwacu kugira ngo tubone ingene tugwaye hama tuze ku musaraba tubwire Yesu ngo ndacagwaye mwana ndacagwaye ma kuhokonesa faiblesse yanje nibindi miniwa kuhokonesa faiblesse yanje nibindi iskarifya mu bwami bw'Imana ariko kwinyoha faiblesse yanje birantera kuba muri illusion nkagwa muri orgueil nkazimangana nkatakaza impact mu bwami bw'Imana ariko kandi Imana iragomba kukuzana mu kibanza aho uzoba igikoresho mbega uzoba igikoresho gute uzovuga ivyo Imana yakoze mu buzima bwawe bifasha ubuzima bw'abandi kenshi ahantu tugwaye ni naho kenshi Imana idukoreshereza cane kenshi ahantu twagiriye intambara nyinshi ni naho Imana yiglorifia cane mu buzima bwacu kugira ngo tuhafashirize abandi ngana kugira ngo mu mibabaro yawe rimwe na rimwe harimo na ministère yawe imibabaro yawe hari igihe iba couvercle ikasha ministère yawe reka rero kuraba ivyo waciyemo nk'ikindi ariko kandi imibabaro yacu yexposa faiblesse zacu hama twaza imbere Imana twabati Imana kora ubuzima bwanje haleluya ndashaka ishengero ryose dusengera hamwe haleluya nimburi ngaho uvuga uti Imana nshoboza Mana haleluya ndagomba kumva ijwi ryawe haleluya uvuga uti Imana nshoboza Mana nshoboza Mana shoboza Mana muri domaine shoboza Mana muri domaine kwimetriza shoboza Mana muri domaine gukontrola shoboza Mana muri domaine gukira shoboza Mana muri domaine kudatwagwa nshoboza Mana muri iki kintu kutarengegwa nshoboza Mana muri iki kintu kutaba deborde nshoboza Mana muri iki kintu kutabikora uko nshaka nshoboza Mana gukora ivyo ushaka nkareka gukora ivyo jewe nshaka nshoboza Mana nyigisha ikintu gishasha Mana nyigisha ikintu gishasha muri uno mwaka nyigisha ikintu gishasha muri uku kwezi nyigisha ikintu gishasha muri urugendo rwanje nyigisha Mana nyereka inzira ncamwo nyereka aho nca nyereka ingene ndabikora nyereka ingene bibaho nyereka Mana nyigisha ma strategie Mana abantu bamfasha Mana abantu nigirako Mana magutahura kwinjiza n'umuco w'ijambo ryawe éclaira Mana éclaira ibirenze Mana éclaira mu buzima bwanje mu mutima wanje icica umuntu sikimujamwo ariko nikimuvamwo hari ibintu bimbamwo bikanyonona hari ibintu bimbamwo bikansambura hari ibintu bimbamwo bikantera gutambukira muri esheke kuko ntabohotse neza kuko ntakize neza hari ivyamwe ubuzima bwanje buriko buratanga ariko bitandukanye n'imbuto yawe Mana hari ivyamwa bibi biri mu buzima bwanje birarura ababijya ko bose bambarira ngo birarura abambonye bose bambwira ngo birarura Mana birambabaza ko bambarira komeze gutyo ariko Mana birashoboka yuko hariho domaine mu buzima bwanje itaraba contrôler hari igisagara gikomeye kitaraba contrôler kandi aussi longtemps kitaraba contrôler na témoignage ya victoire dufashe Mana Mana ndakweretse ishengero ryawe muri kiro gitondo mu vyama wowe mpemu yera wama hariho maîtrise de soi hariho maîtrise de soi hariho kwirinda hariho retenue hariho maîtrise hariho kudatwagwa Mana ndasengeye umuntu wese ari hano muri kiro gitondo ndasengeye abahungu n'abakobwa bawe ndasengeye abagabo n'abagore bari ngaha ndasengeye abakiri bato bari ngaha Mana muri twebwe Mana hariho impulsion zitari spirituelle muri twebwe Mana hariho impulsion zitari spirituelle zitava kuri wowe muri twebwe Mana hariho ibintu bitubamwo bitari ivyawe ndasenga muri kiro gitondo ndasengera abantu bawe Mana tugenderere mpwemu yera produisa mpwemu yera twigishe mpwemu yera dufashe mpwemu yera dushoboze mpwemu yera dufate ukuboko mpwemu yera mpwemu yera produisa fruit yawe
ya tempérance, ya tempérament, produisa fruit Yahweh, ya maîtrise, produisa fruit Yahweh, ya self-control, produisa man, kugira ngo ari wowe ukontrola amadecision yanje, controla ma décision ya mushiki wanje ari hano hantu, controla ma décision y'uyu mama ari hano hantu, controla ma décision y'uyu papa ari hano hantu. Dushoboze muhemu yera, dushoboze muhemu yera, ni wowe twahawe, ni wowe twahawe kugira ngo dushoboze, ni wowe twahawe. Ntitwahamagariwe kwigirisha, ntitwahamagariwe kwigirisha, ariko twahamagariwe kubona ivyamwa vyawe bipusa muri twebwe. Ndasenga ngo mu izina rya Yesu Kristo dushoboze gucrea environnement aho ivyamwa vyawe bishobora gufata amarasine, bishobora gupusa, bishobora gukura. Ndasenga Mana uduha ubwenge bwo gucrea environnement. Ndasenga Mana abantu bahagaze ngaho imbere ngo ubahe orientation, ubahe stratégie, ubahe ubwenge, ubereke inzira, ubereke uburyo wobigenza. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenga umuntu wese ari hano hantu Mana, muha ama décision ari pratique, muha ama décision ari pratique, muha ama décision ari pratique muri emploi du temps yanje. Ingene nkoresha umwanya wanje Mana, shoboza kwitwararika umushaha wanje, shoboza kwitwararika ubugingo bwanje mu mwanya wanje, muri temps libre zacu, mu maserure yacu, iyo dusoma ijambo ryawe, iyo dusoma ibitabo, iyo twigira ku bandi, iyo twegera abantu bazima, iyo twikonekta n'abantu badufasha, iyo dutumbera abantu badufasha. Mana ndasenga ngo mu izina ryawe udufashe Mana, udufashe Mana. C'est toi qui produis en nous Seigneur. Ni wowe ukuza ibintu muri twebwe Mana, ni wowe urema ibintu muri twebwe Mana. Ndakweretse Mana aba bantu bahagaze ngaho imbere, amadecision mabi bafashe sous l'impulsion de leur désir, amadecision mabi bafashe bahumekewe n'ivyifuzo vyabo, bahumekewe n'ingeso zabo, bakaba bari mu makonsekansi, bakaba bariko barababazwa n'amakonsekansi. Mana kuri uyu munsi muri kino gitondo ndasengeye ishengero ryawe gukiza abantu bawe, ubohora abantu bawe Mana. Uburibwe bw'amakonsekansi ndabusambuye mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze Mana ngo reka bihagarare, reka bakire Mana, reka babohoke Mana, reka bafashwe Mana, reka batabagwe Mana. Hari amadecision dufata akaba ari mabi, hari amadecision twafashe gihutihuti atubera mabi, aratwonona. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo ugirire neza abantu bawe Mana. Uri Mana idahagarara ku makosa yacu, uri Mana itatwibutsa aho twagwiriye, ariko tu es celui qui nous relève kugira ngo dutware Mana mu kugira neza kwa. Ndakweretsa abantu bahagaze hano hantu imbere Mana, ndabahezagiye muri kino gitondo Mana, bashoboze muri uno mwaka Mana, bashoboze muri aya mezi, bashoboze muri iyi ntango Mana, kubona icamwa ca mpwemu yera, kubona iki camwa ca mpwemu yera kidovena realite mu buzima bwabo. Urakoze Mana, urakoze Papa, urakoze mpwemu yera, kuko ari wowe ubikora muri twebwe. Turaguhaye kaze mpwemu yera, turaguhaye champ d'action mpwemu yera, turaguhaye attention yacu mpwemu yera, turaguhaye territoire yacu mpwemu yera, turaguhaye amasaha yacu n'imisi yacu. Mpwemu yera zana amaresource yose akenewe kugira ngo dutambukire mu kugira neza kwa. Urakoze Papa, urakoze Papa, urakoze Papa kubikora mu buzima bw'umuhungu n'umukobwa wawe. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo nabisavye. Abantu b'Imana bavuye ngo amen, abantu b'Imana bavuye ngo amen, abantu b'Imana bavuye ngo amen. Haleluya. Imana iguhezagire kandi mpwemu yera aguhe kwifata, mpwemu yera bikore mu buzima bwawe, mpwemu yera gushoboza. Imana ibagire neza, mugire umunsi wa Mungu mwiza, muhezagirwe kandi Imana ibahe kugira indwi nziza. Tuzosubira ku munsi w'ejo. Imana ibahezagire. Amen, amen.